Yesu ndaci ukumusi mwiza nakwemereye ko kwari wewe Mana yanje nivyo nezerwa cane mpimbaze Yesu yanyogeje ivyaha anyigisha kumusenga bituma mpora nezerwa mpimbaze Yesu yanyogeje ivyaha ahejeje kuncungura none nduwawe mukiza ni wewe wampamagaye numvise ijwi ryawe ryiza mpimbaze Yesu yanyogeje ivyaha anyigisha kumusenga bituma mpora nezerwa mpimbaze Yesu yanyogeje ivyaha kera nari nahabiye kure mu ngeso mbi maze ndakugarukako ni wewe mukiza wanje mpimbaze Yesu yanyogeje ivyaha anyigisha kumusenga bituma mpora nezerwa mpimbaze Yesu yanyogeje ivyaha. Data mwiza, twaguhaye icubahiro, twagushimiye umunsi mwiza wa Mungu wongeye kuduha mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Watugiriye neza, wabanye natwe rino joro, uduha kubona igitondo ciza kandi igitondo c'umugisha. None turaguhamagaje mwami kugira ngo wongere ubane natwe, utugirire neza. Ishengero ryose ngirira koranye mu izina rya Yesu Kristo, aho watoranije ngabo barakoranye, nta kindi kibazanye atari ukuguha icubahiro, atari ukugushima. None mwami, ngwino ubandanye kubana nabo, ngwino ubagirire neza, utangurane nabo kandi uze kurangizanya natwe mu izina rya Yesu. Turasambuje ibitaturuka iwawe byose, imigabo n'imigambi yose mugwanizi turayanse mu izina rya Yesu Kristo. Turahamagaje mpwemu wawe ngo bariwe aturongora, abane natwe ureya ubunyene kurinda turangize rino koraniro. Urakoze kugiye kutuja imbere, amashimwe icubahiro birushirize kuba ivyawe ubu n'ibihe bidashira mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Haleluya. Twamaze gusenga rero, mwamaze kuvyumva, tugeze mu wundi mwanya mwiza, wa mwanya tugiye gutazira duhimbaza n'Imana. Ndakwingiza rero ngo wongere ube hamwe natwe mu guhimbaza iyo Mana, no guhimbaza ubukuru bwayo. Ni ku bw'ubuntu twababariwe, waratwakiranye igishika cinshi ntacogereranywa
ibyo wakoze, ubwizigirwa bwawe burangikuje, murikiwe n'urukundo rwawe. Zunamurira amaso, wewe muremyi w'isi, ntangazwa n'ubukuru bwawe Mana, mbayeho ngo ngushime, nkuririmbe haleluya, 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 wera, wera, wera wangiriye neza, 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 wera uri mwiza, wera wangiriye neza, wera, wera, 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 wera wangiriye neza. Haleluya, murakoze cyane. Imana yacu ni ishimwe. Amen. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana nkuko bahejeje kubitubarira. Rero ndaguhaye ikaze mukundwa washitse hano, nawe mukundwa uri kurankurikirana kuri Service Nishimpaye TV. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Umunsi w'Imana tuje kwiga ku ijambo rivuga ngo inyungu yo kurengera. Haleluya. Amen, amen. Ijambo rigiye kutwigisha mu buzima bwa misi yose. Mbega iyo umuntu arengeye havamwe yihe nyungu? Mbega kurengera koko niki? Imana ihabwe icubahiro. Amen. Mbega turakeneye kurengera mu buzima bwacu bwa misi yose. Haleluya. Amen. Rero kugira ngo twige neza inyungu yo kurengera twifashisha ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo mucete Paulo yandikiye ab'Ifilipi mu gice cya 2 umurongo duhere ku murongo wa 5 gushika ku murongo w'11 ndasoma mu izina rya Yesu. Amen. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uko Yesu yatubereye akarorero. Mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu, uwo nawe yari asanganywe ishusho y'Imana, ntiyiyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako, ariko yisiga ubusa, yabira ishusho y'umugorano, acika ubusa n'abantu,
kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu yicisha bugufi araganduka no gushitsa ku rupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba nico catumye Imana imushira hejuru cane ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose azapfukame mu izina rya Yesu, ay'ivyo mw'ijuru n'ay'ivyo kw'isi n'ay'ivy'ikuzimu, kandi indimi zose zize zature ko Yesu Kristo ari uhoraho, ngo biheshe Imana Data wa twese icubahiro. Amen. Amen. Twongere ko n'aya majambo y'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo mu gice ca mbere, naho nyene turabe ku murongo wa 18, dore ku murongo wa 18 tumanuke gatoyi. Ijambo naryo ry'umutwe rivuga ngo kuvuka kwa Yesu Kristo uko kwagenze. Ukuvuka kwa Yesu Kristo kwabaye gutya: nyina Mariya yarakowe na Yosefu ataramurongora, bamubona afise inda yavuye kuri mpwemu yera. Ariko Yosefu umugabo wiwe kuko ari umugororotsi kandi yuko atagombye kumutetereza, yiyumvira kumubengera mu mpisho. Akivyiyumvira, umumarayika w'Umwami Imana amuyerekera mu nzozi aramubarira ati: Yosefu mwana wa Dawidi, ntutinye kurongora Mariya umugeni wawe, kuko atwaye inda ya mpwemu yera. Azobyara umwana w'umuhungu, nawe uzumwite Yesu, kuko ari we azokiza abantu biwe ibyaha byabo. Ibyo byose byabaye bityo ngo ibyo Umwami Imana yavugiye mu kanwa k'uwavugishwa nawe biboneke, ngo raba inkumi zotwara inda ibyara umwana w'umuhungu, bazomwita Emanueli, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Oh, haleluya. Reka tugeze ku murongo wa 23. Imana bahezagire. Nakubariye ngo tuje kwiga ijambo ry'umutwe rivuga ngo inyungu yo kurengera. Amen. Isomye amajambo y'Imana abiri kumbure wari umaze nawe gusoma, ariko utari bwahereze iki cigisho cuno munsi. Icambere twasomye mu sheti Paulo yandikiye Abifilipi, yariko arababwira ngo hari umutima nkeneye kuba muri mwebwe, mu byo mukora byose, mu byo muvuga byose. Haleluya. Amen. Hari umutima nakunze. Amen. Amen. Nkeneye ko mugira muri mwebwe, nkeneye ko mugira wa mutima wari muri Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Bwira mugenzi wawe ngo umva, turakwiye kugira umutima nk'umwe wari muri Kristo Yesu. Turakwiye kugira umutima nk'umwe wari muri Kristo Yesu. Urakoze cyane. Imana ibaho umugisha. Amen. Aha naho turumva ngo naho yari Imana, yari afise ishusho y'Imana, ntiyavyumiyeko. Yarabirekuye. Amen. Arabirengera, afata ishusho nk'iy'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, yashitsa ku rupfu, kandi urupfu rwa hehe? Rwo ku musaraba. Imana idufashe cyane. Amen. Wibuke ko yari Imana, yarengeye ubumana bwayo, yemera ibyo bintu byose. Haleluya. Amen. Ndakeneye wa mutima wari muri Yesu Kristo. Amen. 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 Aha naho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo, umva, hari inkumi yari yaratoranijwe n'ijuru, yari yaratoranijwe n'Imana, atagasembwa, atacahigira. Bibiliya ivuga ngo yari sugi, yari umwigeme. Imana yabwa icubahiro. Amen. Mugabe Imana iramugomera avuga ati umukiza nkeneye ko azovukira muri iriya nkumi. Haleluya. Amen. Marayika aje kumubwira, yaratangara amaze ati bizogenda gute ko ntazi citwa umugabo? Atumviriza, ubushobozi bw'isumba byose buzogutera igitutu. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Amen. Niba baravuga ati yo hadi wacu mu Bayahudi umukobwa atwaye ndatagira umugabo baramwishisha amabuye, umukobwa atigize gutya bigenda ukuntu bamuta hanze y'igisagara bamugira igishibwe. Ibyo ntiyabyi yaciye avuga ati n'umusabyi w'Imana. Nibere nk'uko bimbariye. Haleluya. Amen. 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 Yarengeye bwa butore, ararengera bwa busugi bwose, ararengera ibyitwa karanga, yemera ishimane mu bari. Amen. 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 Aratwara inda ya mpwemu yera, agira gute? Abyara Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Aho siwe wenyene dukwiye kwigako, ngomba ngo twige no kuri uyu mugabo yitwa Yosefu. Haleluya. Amen. Yosefu yari yaritonze, ari umusore bashingira intahe, aragenda arasaba irembo yongera arakwa. Amen. Amen. Inkumi yikundiye. Yego. Agize gutyo umunsi umwe abona inkumi yasugumye. Ati rero ko nari naramukunze kandi abantu bose bakaba bamuzi neza ko ari agafasoni,
nanje nkabanzi ko ataco nakoze reka ndakabengere mu mpisho. Narakunze inyifato ya Yosefu. Haleluya. Amen. Sindamwamamaze ku ma YouTube, sindamwamamaze ku ma rezo sosiyo, ariko ndamubengere hehe mu mpisho. Umumarayika carati ati umviriza, ntuhirahire mu mubengere mu mpisho, mutwara arashara umugore wawe, ariko indafise niya mpwemu yera kandi izovukamwo umukiza. Amen. Uzomwita Emmanuel, bisigura ngo Imana mu bantu, kuko ari bazokura abantu biwe, azobakura kw'ivyaha vyabo. Amen, 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 amen. Urumva uwo mutima Yosefu acaramwengera, amubungabunga, aramukurikirana, mugabo ngo ntiyarusha amukorako canke ntiyigeze amugira umugore wo muri ico gihe cyose. Imana idufashe cyane. Amen. Uyo mutima rero niwo nshaka ko twigako. Dufise umutima udasanzwe twabonye muri Yesu Kristo, dufise umutima udasanzwe twabonye muri Mariya, dufise umutima udasanzwe twabonye muri Yesu. Shengero ry'Imana, uwo mutima niwo ngomba ko twigako. Amen. Ngo tuve ngaha wigiriye inama nanje nigiriye inama yo gusaba Imana ngo ndakeneye ko uwo mutima mu izina rya Yesu. Amen. None uwo mutima warangwa niki? Imana idufashe cyane. Amen. Muri Yesu Kristo uwo mutima waranzwe niki? Yarengeye ibyo kwitwa Imana. Haleluya. Amen. Imana mu kamere kayo ifise icyubahiro. Nico gituma Imana yatubwiye mu bindi byose nzobyihanganira, ariko sinzihanganira umuntu azosorogera icyubahiro canje. Imana idufashe cyane. Amen. Ariko Yesu ubwiwe icyubahiro ciwe aragishira ku ruhande, aragisiga mu ijuru, araza yemera iki? Yesu we yemera gusuzugurwa. Uravyumva? Yemera gusuzugurwa. Ikigira kabiri, yemera ibihano. Turamubona Yesu Kristo avuga ngo aje gucungura umunyabyaha, agasha yemera agafatwa bya bihaga kubitwa bya bihano byose by'umunyabyaha bikamuja kuri we, umubiri ugatonagurika, bakamushikura ubwabo, bakamuvuma amatwe, bakamwambika ubusa imbere y'abantu, bakamumanika hariya hejuru, bakamucoko. Urabibona biriya bintu byose biriko birakorerwa Imana yigize umuntu. Yesu we. Haleluya. Amen. Ibyo aravyemera kubera wa mutima afise utameze nk'abandi bantu bose. Yemera kugira gute? Yemera guheba ubumana bwiwe, icubahiro ciwe araheba. Yemangira iki? Yemangira Imana. Haleluya. Amen. Naho bitari byoroshe. Gira mugenzi wawe ngo yaremangiye Imana naho bitari byoroshe. Yaremangiye Imana naho bitari byoroshe. Uyu mutima rero uranyigisha ko hari ibyo dukwiye kugira gute? Kurengera. Amen, amen, amen. Hari ibyo dukwiye kugira gute? Kurengera. Amen. Hari n'ibyo dukwiye kwemangira Imana yadutumye. Amen. Imana idufashe cyane. Amen. Yesu wacu yubahwe. Amen. Tuje kuri wa mutima nawo waranze Mariya. Haleluya. Amen. Mariya yari umupfasoni. Haleluya. Amen. Ariko ararengera ibyiza abantu bose bari bamuziko. Aremanga iki? Uruvugo. Umviriza mu Bisirayeli, umukobwa yatwaye inda atamugabo agira, yaratukwa, yarasuzugurwa, yaravugwa ahantu hose, uruvugo rwari rurenze, kandi yagira gute? Yarahanwa biteye ubwoba. Hari abatabwa hanze y'ibisagara, hari n'abatabwa mu bisimanyenzi bagapfirayo. Imana ibafashe cyane. Amen. Ibyo arabyemera Mariya, arabyemera, aremera uruvugo. Arangije yemera guheba bwa buranga, yemera guheba bwa butore, yemera guheba n'ubuzima bwiwe, ko ubuzima bwiwe bwari muri danje yo gupfa. Amen. Amen. Ariko arondera iki? Kwemangira Imana ikimubariye. Haleluya. Amen, amen, amen. Hatawa mutahura. Niko ndabona Mariya ariko aravuga ati "Regiye ndafise niyakwemu yera titu." Imana irutabara. Amen. Niko ndabona Yesu ariko aravuga ati "Regiye niko ndababwira sije ndavyigeneye ni data yabintumye titu." So wawe ninde? Nitumuzi sumubaji. Teka. Data ni Imana tuburarogose. Haleluya. Amen. Hari ibihe ducamwo turiko turemangira Imana, ariko ntitugire gute? Ntiba dutahure.
ntibatwemere. Muriko murabyumva shengero ry'Imana? Yego. Si igihe cyose uzogenda kuvuga icyo Imana yagutumye abantu bazokwemera. Si igihe cyose uzogenda gushira mu ngiro icyo Imana yagutumye abantu bazogutahura. Bazovuga ngo uri umusazi, bazovuga ngo uri karosi, bazovuga ngo washaje. Kuri Nowa bavuga ngo yashaje, kuri Yosefu bavuga ngo ni karosi. Haleluya. Amen. Umva natwe batwita abasazi, ariko reka dusabe ibisazi byiza bya Yesu. Amen. Amen. Oya, raba uyu mugabo yitwa Yosefu nawe. Yaragiye agatanga inkwano yiwe agakwa akamarayika kitwa Mariya. Haleluya. Amen. Akaza kabone kameze gutya yasugumye hari imbere. Ye karihanganira bimwe kari karashimye kuri Mariya. Ibaze basha. Yo karemera isheyi. Yosefu ntiyagenda aravuga ngo rege igenda si yanje. Wigenda niyo mpwemuye yaremanze. Arafata umutima aremera isheyi. Baravuga ngo Yosefu ngo twari tuzi ko ari umuntu w'Imana. Wiraba ingene yapucitse inda Mariya nani. Wehe Mariya indigeze hariya. Ka Yosefu karavyemanga. Kubera iki kari gafise ibanga ry'Imana. Haleluya. Amen. Ka Yosefu kagize gute? Kemeye gupfira ibanga ry'Imana. Amen. Basha hari igihe bizodusaba kwemera abantu badukunda bakaduheba. Kwemera abari badufitiye ikimazi bakagira gute bakaduheba. Mugabo tukumira kuko Imana yavuganye natwe. No Paulo yaravuze ngo rege ivyahora ari inyungu kera byampindukiye iki ubuhombe. Imana idufashe cyane. Amen. Baraba Yosefu ariko aremanyira ibanga. Bavuze ati mbega igenda ari kwawe agahora canke akishura tego kugira ngo agire gute asove Mariya ntibamwicisha amabuye. Raba Mariya atawamwegera ko afite inda yamwemuyera. Yosefu yaratanze inkwano n'umugore wiwe umuryango urabizi. Mugabo naho yari kugira umusonga ungana gute ntiyari yemerewe kumwegera ico gihe cyose. Arihangana arikorera iki umusaraba. Haleluya. Amen. Yo kandi yaramukoye. Imana idufashe cyane. Amen. Amen. Abantu bari mwiyo mpwemu ya Yosefu muri kino gihe ahantu twobakura hariho. Imana idufashe cyane. Amen. Nta hariho ni wewe uno musi Imana igomba kuvyaza mu uwo mutima. Ubwo yavuze atumva nzoba umutima mushasha. Nzobakuramo imitima y'agatima tare ndabashe mu mutima woroshe. Uwo ni umutima Imana igomba kuguteramo uyu munsi. Haleluya. Amen. Yosefu yemeye guheba intahe yiwe. Yemera guheba igishinga ntahe ciza. Inyungu ziwe zo gusohokana agakobwa kagororotse keza kambaye kakaberwa zirapfa. Agenda ahubwo akurikiraho Mariya apfuye Timani ntaba, aho Mariya aciye Timani ntabari isezerano ry'Imana ntiripfe. Haleluya. Amen. Araherekeza isezerano ry'Imana rirasohora. Yesu aravuka. Nibaza ko yiruhukije. Amen. 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 Urashikanye isezerano ry'Imana. Ya urakoze madamu wanje urakoze. Nawe nyine uravuga ati Mana urakoze kwico watuziganyije ico watubitsemwo ikibisanyo cawe muri twebwe kigiye ahabona. Amen. Nibaza ko yavuze ati Mana urakoze ku kibisanyo cawe cari muri Mariya. Yo kigiye abona kigikomeye. Amen. Amen. Ushoboka kigende ikavamwo. Inda nyinshi z'amasezerano turazi intambara zigira. Ariko Imana yarazitiriye irazigama inda ya Yesu ntiyakoroka kandi ntiyapfira mu menshi. Urabizi ko hageze no kuvuka bamwimye n'aha mu muvyarira. Inzu zose z'uburaro ziruzuye. Naje kumuvyarira hehe gasha. Yo ariko wa Mana warakoze. Yosefu yariruhukije ndabatera inkuru. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Yemangira Imana. Aravuga ati nawe bitoroshe ndemeye icyo Imana yambariye. Amen. 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 Mu majambo make rero nshuti mukundwa uri kuranyumva shengero ry'Imana mwakoraniye ngaha. Haleluya. Amen. Yaba Mariya yaba Yosefu cyane na Yesu Kristo bararengeye isho bari. Amen. Wowe biriko biragushikira aho wemera kurengera icuri. Uri umukuru ndabizi. Uri umunyabubasha ndabizi. Uri umunyabutware ndabizi. Ariko hamwe worengera gatoya ibyo byose uri. Haleluya. Ugaheba inyungu zawe zimwe ukemangira Imana ishiri kwiravugana nawe gukora ku bwa benshi kubwihanga ry'Imana kubw'umuryango w'Imana kubw'ubwami bw'Imana wo kunguka cyane.
amen 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 yarivuze ngo wogira gute wokunguka cyane ariko ikibazo ni kimwe wumiye ku mapete wumiye ku cyubahiro wumiye ku mazina ntabwo uri kuriyumvira icyo wokunguka kirengereje ibyo erega ubundi muntu yaravuze ngo ibyiza dufise uno munsi ntibikatubuze kurondera ibyiza cyane amen 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 hari ibyiza afise uyu munsi ariko hari n'ibyiza cyane noronke ejo hamwe no kwemera kwemangira Imana amen ndababwije ukuri iherezo Yosefu yarungutse cyane utiyungutse gute ndazi ko hariho n'ibitabo bamushizemwo mu beranda yarungutse kandi ahaja hose baramwubaha ati uwo n'umurezi wa Yesu nyagira icyo mumugira haleluya amen ndakubwije ukuri Mariya yarungutse cyane uno munsi bamuramutsa amasaha yose mu gitondo ni mwaramutse Mariya saa sita ni mwaramutse Mariya ku mugoroba ni mwaramutse Mariya kandi we ntibwira iwe nta mwiriwe Mariya ibayo oya iwe ni mwaramutse gusa haleluya amen ndakubashe Mariya abahambaye ati ndakubashe Mariya abana ati mwaramutse Mariya isi yose ni Vatikano ati mwaramutse Mariya aho niyungutse cyane yarungutse haleluya amen umugabo yitwa Yesu Kristo haleluya amen amaze kunesha akemangira Imana Imana ikamuzura mu bapfuye uno munsi mwisi yose bavuga bati hariho umugabo yanesheje urupfu na kuzimu amen aho niyungutse cyane gose uno munsi mwisi yose baharura bahereye kuri reference yande ya Yesu Kristo bavuga 5000 avant Jésus-Christ haleluya bavuga 2025 après Jésus-Christ aho niyungutse cyane amen 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 reference y'isi yose ni ikintu kinini cyane yungutse oya rengera ngaho naho agiye mu ijuru ijambo ry'Imana rirambwira ngo data yaciye afata byose arabimuha amen 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 ashafata n'intebe ati niwicare ngiye ndayiguhaye mwana nje kunesheje amen ati ndaguhaye ububasha n'ubushobozi bwose abo mwijuru abo mwisi abo kuzimu bazogira ibyo bakeneye nibataca mu izina ryawe naco bazoronka amen uno munsi handitswe neza ngo nta rindi zina abantu bose bo mwisi bakirizwamwo atari izina rya Yesu abakeneye gutabagwa nta rindi zina batabarirwamwo atari izina rya Yesu abakeneye guhezagirwa nta rindi zina bahezagirwamwo atari izina rya Yesu aho niyungutse cyane gose yarungutse haleluya amen ikirengeye byose ngo niwe azoja gucira amahanga yose iki urubanza aba bose ubona bigira abahambaye n'abakomeye aba bagenda bafise ibitanyega imbere n'inyuma aba bikomeje aba biyubase hari umugabo umwe yitwa Yesu azoza gusa agahagarara ku bicu ibyabo byose bigaca bihinduka ubusa haleluya amen Yesu yarungutse ntiyungutse yarungutse cyane haleluya amen biradukwiye ko natwe muri kino gihe nimba dushaka kunguka cyane haleluya amen 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 turengera ibintu bimwe bimwe amen turengera ibyubahiro banda b'Imana amen turabifise na je ndabifise ariko nubusa paraporo y'ibyo data ariko aradutegurira amen mwene data turafise icyubahiro kandi ni byiza ko wakirona ariko gutangarize ngo saho gusa si nico cyonyene hari ikindi gisumba ico Imana iri kwirategura ariko kugira ngo kironke ubanza kugira gute ubanza kurengera ubanza guca bugufi ubanza guheba inyungu zawe zimwe zimwe ubanza kugira gute kwemangira Imana amen umugabo yitwa Mose yari yakuriye ku kirimba kwa Farawo bari bamaze kumugira n'umusamura ngo kwa Farawo ariko igihe cyarageze arabyiyamura byose avuga ati ibyo ntibikimbere ikimazi mbona biwacu bariko barateseka kuriya ndagiye mbane nabo haleluya mborogane nabo ndaga ko Imana yabatabara ariyambura ibyo aragenda amaze kujayo niho yahuye n'igitangaza sha igisaka caka kidatemuka caka umuriro arakebereza agiye kuraba ijwi ry'Imana risharamuvugisha abona guhabwa iki umuhamagaro
amaze guhabwa umuhamagara ati genda numvise abantu banje amaborogo bariko baraboroga nabonye uko barira n'agahahazo babahahaza genda bari wowe babera umucunguzi. Haleluya. Asharagenda aracungura abantu uyu munsi. Haleluya. Indirimbo turirimba zivuga ngo nzomubona Mose. Nuvuga ko ari mu kibanza ciza. Amen. Haleluya. Amen. Nimba yarapfuye yishwe n'Imana, Imana ikangira Satani gukora ku mubiri wiwe. Nuvuga ngo Mose si umuntu asanzwe, yarungutse cyane. Amen. Haleluya. Amen. None wewe wumva witeguye kurengera ishuri? Amen. Amen. Turi hano ngo twige kurengera ibyo turi. Twige guheba inyungu zacu zimwe zimwe naho zitobari zose. Haleluya. Twemangira ishimana iri kwiravuga kuri twebwe. Haleluya. Amen. Mu buzima busanzwe rero tugenda. Hari ibyo Imana ikura tugira kuri ziriya mfubyi. Hari Imana ikura kubwira kuri bajya abapfakazi. Hari ibyo Imana ikura kubwira ku bafunzwe. Hari ibyo Imana ikura kubwira ku bahebwe. Hari ibyo Imana ikura kubwira ku batawe. Hari ibyo Imana ikura kubwira kuri bajya basaze mu mutwe. Haleluya. Amen. Mbega wabujijwe n'iki kutajya kubikora? Wabujijwe n'iki kutajya kubikora? Wabujijwe n'iki no kutarengera ibyurimwo, ibyuri, ibyubahiro, amazina, ibyisharo. Uno munsi ubwami bw'Imana buriko burahera. Buherengetera kubera iki? Ibyubahiro by'abakozi b'Imana. Imana irutabara. Amen. Uno munsi abantu basigaye bahamagara ati ndagwaye umukozi w'Imana ngwino usengere. Umukozi w'Imana ntagende gusenga. Yagize guteye amatanye n'icyubahiro ngo no mu bafumu urajayo. Baragutwarayo nibakunzanire ngaho. Mugabo Yesu no mu masenga y'abapfuye yarajayo. Haleluya. Amen. Bamubwira ati umva umwana wa general agwaye ati ndaje. General akaba ari bavuga ati yo mwami wanje ntuze hari ibintu byinshi. Vuga ijambo rimwe gusa umwana wanje cekira. Ariko Yesu yabari prêt yo kujayo. Amen. Amen. Nanu n'amatage. None icyubahiro ko Yesu yari yaciyambuye hose yarajayo. Nico gituma aho baba bakeneye ifashanyo yiwe hose yaragenda. Uno munsi mu miryango hari ibiriyo, hari ibigandaro. Mugabe mu miryango abantu baragandara bakabura abakozi b'Imana bagenda kubaremesha. Kandi ijambo y'Imana itubwira ngo bene abo bagandara tugende tubasiga amavuta y'akaneza. Haleluya. Tubabwire ijambo ryo kubahumuriza. Nico gituma handitswe ngo murirane n'abarira munezerane n'abanezerewe. Ariko uno munsi birarahindutse unezerewe aronka baza kumufasha kunezerwa. Ariko urira aririrana agasevagura akabura n'umuntu amugera. Uno munsi abagwayi barabura baje kubasengera. Abafunzwe bobo karabaye bababwira ngo nimwe mwabikoze. Mugabo benshi muri bo n'abayinosa. Benshi muri bo bazira ibyo batazi. Benshi muri bo hariyo n'ababikoze bavuga bati sinari ndabizi. Uwo muntu arekeneye umukozi w'Imana mubwira ati saba imbabazi Imana. Imana ikubabariye n'abarongozi bace bakubabarira. Haleluya. Amen. None ninde ariko arajayo ubwoko bw'Imana? Turengera ibyubahiro. Tumanuke na Yesu yaravuye ku cyubahiro. Dusange bari abantu nibo bwami bw'Imana. Imana idufashe cyane. Amen. Amen. Ndatangara cyane nyine abakristo tuguma twiteze ngo Yesu azoza ryari. Uno munsi yoza ko yatubwiye ko ivyo azorabirako. Ubona ari bangaha azicara ikiburyo bwiwe. Yarabivuze mu butumwa bwiza bwiwe bwanditswe na Matayo. Yaravuze ati nzobwira bamwe ngo ja mu bafu abandi mu kuryo. Nari shonje nimwagira gute ntimwagaburira. Nagenda gusa mwanyambika. Nari imfunzwe nimwaje kunda. Nari kavantara nimwampaye. Haleluya. Nimwampaye burara. None ivyo ni bande bariko baravyibuka no mu ishoma akaba ari wowe uriko uravyibuka. Haleluya. Ishoma akaba ari wewe papa yahisemo kugira ngo byibuke agushiremo uwo mutima wari muri Yesu Kristo. Amen. Ukora ibyananiye abandi. Amen. Inzamba niyavuga zo kwisharika iburyo bwiwe akubwiye ngo nimuze batoni badata murongo bwami yagize gute yabateguriye. Mbega abantu b'Imana ntituzoba twumuse kuba mu bwami data yaduteguriye cyane gose. Nivyo hano mwisi bodutoteza. Nivyo hano mwisi botugwanya. Nivyo hano mwisi botuvuga amajambo. Ariko ivyo naco bitwaye na Yesu ntibyamubujije kubisho data yanditse ku izina ryiwe.
haleluya. Amen. Bamwita umukuru w'abamaraya, bamwita umwami w'ibisuma n'abambuzi, bamwita ukoreshwa na Beelzebuli, ariko ibyo byose ntibyamubujije kuba umwami w'abami. Amen. Ibyo Amen. batuvuga ko ntibikwiye kutubuza gukora icyo Imana yatubwiye. Twemangira icyo Imana yatubariye bene data. Amen. Twemangira icyo Imana yatubwiye bakozi b'Imana. Amen. Shengero ry'Imana twemangire gukora icyo Imana yatubwiye. Amen. Iherezo tuzogira gute? Tuzunguka cyane. Amen. Numva ngiye gusengera umuntu avuga ati nari naradibamye. Haleluya. Amen. Ngiye gusengera umuntu avuga ati nari naradibamye. Urakoze mukozi w'Imana kunyibukije icyo nkwiye gukora. Ndashafise amaguru, abandi yaracitse. Ndashobora kuja gusengera abagwaye. Ndashobora kuja kuraba abafunzwe. Ndashobora kuja kuraba bari mu bibazo. N'amaguru ndayafise. Haleluya. Amen. Abandi bavuga ngo sinogenda ataco ntwaye. Umviriza naho wogenda utwaye ijambo ry'Imana. Riramaze Imana izocibwira uwundi muhurira yazanye isabune. Azanye ikindi wowe utaronse, mwuzuzanye. Imana yaturemye ngo tugire gute? Twuzuzanye. Reka rero ndangize mvuga ngo bana b'Imana, turayiriwe twebwe abatumire b'Imana kuri uno munsi. Haleluya. Amen. Turayiriwe twebwe abatumire b'Imana kuri uyu munsi w'Imana. Amen. Kuko twibukijwe ibidufasha mu buzima bwa misi yose. Amen. Genda urengera icuri. Amen. Nanje ndengera icuri. Amen. Arengera ishari. Amen. Nawe urengera ishuri. Ego. Na Frank arengera ishari. Amen. Tugende ku kivi. Haleluya. Amen. Yo! Twemangire Imana. Tutitaye ku byo batuvuga. Inyungu zacu zimwe zimwe twemere kuziheba kugira ngo tuze twunguke cyane. Amen. Ngiye kugusengera. Ngiye gusengera umuntu wese avuga ati Imana mbabarira. Haleluya. Amen. Aho uri mu kibanza cyawe umfashe dusengera ino sengesho. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndagusabye imbabarire ko nari naradibamye, nari naribagiye icyo nkwiye gukora. None no munsi numvise ijambo ryawe risaba kurengera, risaba kurengera, risaba kurengera icyubahiro, risaba kurengera amazina, risaba kurengera ibyicaro. Ngende mu biyaya, nduge mu misozi, manuke hirya no hino, sanga batawe, sanga bahebwe, sanga bafunzwe, sanga bagwaye, sanga bafise ibibazo, ndabashira inyishu. Jambo ryawe rirakiza, jambo ryawe n'umuti. Abazokira mu izina rya Yesu Kristo, bazontera kunguka cyane mu bwami bwa Kristo. Urakoze kubinkoreye, urakoze kunyibukije, kandi wereye isaha nyambika imbaraga, nyambika inkomezi kugira ngo ngende nkore nemangire isho data yambariye gukora. Nitaye ku byo bazomvuga, nitaye ku mazina, nitaye ku bitutsi, nitaye ku makomantere mabi, nitaye ku kintu na kimwe, ariko nshira imbere icyo Imana ikuravugana nanje gukora. Mwami Yesu, ni wowe wabishoboye. Muri iyi si urashara umwe, n'aba twavuze baragerageje, dushoboze kuba nk'aba bagerageje. Ahubwo nawe hako byo tunanira burundu tuzofume tuja mu mugabane w'abagerageje. Kanatsinda wavuze ngo ko wanesheje isi wayinesheje ku bwacu, kandi ko wayinesheje natwe tuzonesha. Turagusabye dukuremo ubwoba, dukuremo ubunebwe, dukuremo ibyubahiro, dukuremo ibyatuboshe, amaronko, ubutunzi, amafaranga, ibyubahiro. Mwami tubireke na warabiretse, tukoresha data agomba muri iki gihe. Impfu ni nyinshi, abagandaye ni benshi bataronka bababwira ijambo ry'Imana, abafunzwe ni benshi bataronka bababwira ijambo ry'Imana, mu ngo n'imiryango byabuze. Turagusabye dushoboze kubashikako kugira ngo dutangaze ijambo ryawe rihindura ibyari byapfuye bizima. Abari ko bararira batwenge, abari mu kiyaya c'amarira baje mu ndirimbo, bimenyekane ngo hariho ku isi abasigaranye umwuga wa Yesu Kristo. Urakoze kubidukoreye, kandi icubahiro n'inganji nibibi vyawe ubu niwe bidashira, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze inshuti bakundwa, mwebwe mwemeye gukurikirana iri jambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Shalom. Amen. Turasubije uburongozi pasteri yabuduhaye. Imana imuhezagire. Karibu mutangarize.
arakoze umukozi wawe no kubw'ijambo ahejeje kutubwira. Imana ibandanye imuhezagira. N'abishengero twese tugiye kurangiza kino gikorane, reka turirimbe ya ndirimbo yo kurangiza. Emwe Imana yacu ni nziza, n'inshuti itazigera ihinduka, urukundo rwayo ni rwinshi cane, kandi nta kagero rugira. Ni wewe ntango n'iherezo rya byose, mpwemu wawe tuzigame Yesu, turagushimiye ibyabaye byose, tukwizigiye kw'ibizoba. Data mwiza, turagushimiye ubuntu bwawe, turagushimiye ukugira neza kwawe. None mwami, udushoboje gushika ku mpera ya kino gikorane, turahezagiye ishengero ryawe, urigirire neza. Umugisha wawe ujane naryo, ubitwararike iyo bagiye mu mihana, ubane nabo ino ndwi bagiye gutangura. Mwami, baze babane nawe, uzugucuncubura umugisha wawe kuri bo, uzubagirire neza, uzubarinde, uzubitwararike. Tuze twongere kubonana umunsi nk'uyu, bashima bavuga ibitangaza uzoba wabakoreye. Urakoze, amashimwe, icubahiro birushirize kuba ivyawe, ubu n'ibihe bidashira, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Nuko shengero, mujane n'umugisha w'Imana. Imana ibahezagire, amen.